sezo ya nyuma inyuma yaho rero hazoca haza Samantha kubera ko tudashaka yuko abakunzi bacu bagira inyota batubura tukihari Imana ikidushoboje gukora cyo gituma Samantha turiko turayikora vuba vuba ku buryo umupfakazi izohera nayo ice yinjiramo. Ariko urumwagiye muraduhenda mupfakazi yahagaze mwinjizamo mubanyi rahagarara mugarukana mupfakazi sivyo kandi mugira mugire mwinjizemo Samantha yere mugarukana mupfakazi. Ntabwo ari twe twiyobora ni umwuka wera umwe muyera ni watuyobora ati koriki uvuze ngo numwuka wera urerekwa Fanny jewe ugasanga turatandukanye cyangwa rese n'ugutahura kumwe ugasanga umwe aragiye kwindi level akumva keneye gukorana n'abandi cyangwa undi akumva ararambiwe arakeneye kubavamo akavamo ibintu byinshi bituma abantu batandukana urabizi nta muntu murahe Tusha bisigura rero uko LIBERT yoba yari yaratubujije gukorana na ABEL. Nuraski kubabwira ko yanebeje. Okay. Guys, murabizi ko tubakunda kandi turabakunda cyane. Ikiganiro cyaciye gihera twaciye dusonza. Murabizi nitwa Nuraski. Turabona mukiye kunza BUJA TV mwese mwiriwe mwaramuse bwake mugoroba mwize gitondo ciza Eva naho herereye ndazi ko BUJA TV mudukwikira muri kwisi yose. Aha. Hey. I am Simon Pro. I'm come back again. You never sleep. Welcome. Nagarutse uko biri kose uko bigenda kose turakora kandi dukora kubw'umugambi w'Imana. Nshaka guhagarika umugambi w'Imana. Wagarize umugambi w'Imana nawo uhura n'Imana nuhura na Simo. Wagarize Simo uhura n'Imana nuzohura na Simo. We Simo ziwe yitumye gukora umuhamagaro narungiswe n'Imana kugira nkoresha ama interview abantu bamenyekane bashike kure baronka amafaranga batera imbere. We rero uvyitambitsemo Imana yonyene niyo ndakubwira muzo kwihure. Fanny LAVINE kumenga rero ubutumwa utanze urumva ari abantu baba batifuza ko umuntu atera imbere ariko ko biba biri kose tu byose Imana irabitugwanira hejuru ya byose ni Imana. Fanny LAVINE ndakuramukije cyane. Simon Pro ndakuramukije cyane naenda gukumbuye ndagiye cyane kubona BUJA Today TV yonge kumaka kino kanya n'Imana ikaba yabishimye ko BUJA Today TV yongera ikaba mu kazi comme d'habitude kandi félicitations hama ndakwifurije amahirwe Imana kujya imbere muri byose hama ugutumbera ugwana nawe agwana n'Imana nko babivutse mugisha Imana we kuri wewe Simon Pro siku mingi wa uko byogenda kose turigera hari imyaka 10 tutabunanye twobonana ariko BUJA Today nayo tuba tuyikumbuye igeni nako ndayivuga nta 3 jours zirahera mvuze BUJA Today ari kuvuga gute aho sanga ari kuvuga nabi yahe nasa oya nako ndavuga ati bashe Simo ndamukumbuye kwa nako ndabiga Constance basi ijya BUJA Today basi yo nibirakora nyene ntumbaze binatisha ikore kandi nyene yayikoresha tariho yarari nene wari kuwundi muntu akabarakora ukahundi muntu akabarakora nyene yo bateka arakora hamwe umuntu nawe agacakoreshwa niki wari kuwa we tuwafaye bazudahari zokora nikibaza izo bigiye kireka Joshua ni yaba yakuze ayikorereko ariko nawe yakuze Joshua ndakubarire mwene vision abari mwene vision nyene mu visionnaire abari mu visionnaire burya biragoye ko hari undi ashobora kubikora nkuko wari ufise igicapo cyabyo niho biba bigoreye muri tuwafana amahoro turashima Imana twambaye n'amarori
ewe namba marari Fanny zikari mane kambwira ati turwafatwa twa Fanny twayikriye turi kumwe twamufashije rogo ariko umuntu ni mukibonana vraiment ninde bikubwiye inde numugenzi twari kumwe urubyibuka ko ariko twakoze rogo yatwa ndabyibuka ko rogo yatwafatwe korera rimwe ni ya BUJA today ahubwo yari BUJA talent ibintu bya talent ndibuka ko rogo imwe yakorewe rimwe ni yatwafa sinye oya BUJA today yatanguye 2017 nimba kari kera Mwari bwatangure no gukora wewe oya natanguye wewe utanguye 2018 BUJA today ni yatanguye iyo 2017 urabesh yatanguye twatanguye natanguye 2017 naje gukora neza 2018 ahubwo 2019 oya c'est vrai none rogo twagiriye rimwe ni yahe talent ibintu bya talent Burundi's Got Talent oh my god none ijya project vraiment simo oya tuyiko umva producer aba miliyaride ora yafise tugombe dukore none abafana bacu nima yafise baduterere muduterere dukore project simo yarafise ico gihe yitwa Burundi's Got Talent okay Burundi's Got Talent Burundi burafise impano kwa American Talent Americans Got Talent ya kuri yanye shege project yasemo tuyikore tuzoyikora kumwe n'Imana bizoshoboka sha hama welcome back ndakunezererewe save thank you very much wahoraye uyu musi nawe munyamakuru wahoraye oya wewe urambaza je ndakubaza we ntumbaza oya nanje ndakubajije wahoraye twe tugukumbuye oya nari ngaha nyene tu gusa sinayiko ndakora kubera ibibazo bimwe biba byavutse mu kazi akazi duhura na byinshi cyane mu Burundi iyo uri kuragwana ukora ugwana nawe ukora ugwana no gukora ukagwana n'abasi uvugwana n'ibintu bibiri si mu Burundi gusa simu isi yose nuko kandi kuva na kera no muri Bibiliya turabibona aho abantu bagirisha ari bagenzi babo byahereye kuri Kayini nabe kagirisha ari mugenzi wawe ariko Imana yarabwiye ijambo ryiza Kayini aramubwira ati mbe kubera kugirisha ari mbe wowe ni wakora neza sinzoguhezagira cyo jambo turakwiye kwama turifata nkama tukareka kugirira ishari bagenzi bacu tukumva menga ivyiza bibabaye ko nivyo babibabereye nta muntu numwe atabereye ivyiza namwe uyu munsi ari nakashikiriwe arayine ndirimbo nzize vuga ngo ivya Yesu ni ku murongo namba naka ashikiriwe nawe uri kuregereza kuri liste menya mugenzi wawe namba ashikiriwe uyu munsi ariko agirirwa neza nawe ugomba ushikirwa imbere ya wantu karavuye kundi muntu cyo bituma atavyiza kugiranira ishari dukundane dushikikirane tunezererwe imigisha yacu kuko natwe tuba turiko turegera imbere kuko Imana idufitiye imigambi myiza gusa amina yes Fanny LAVINE muri filime UMUPFAKAZI uyu munsi hari indi filime sanze muri ko murakora nyuma y'umupfakazi umupfakazi bigira isohoke tubone Samantha ya umupfakazi turi kuri saison ya nyuma inyuma yaho rero hazoca haza Samantha kubera ko tudashaka yuko abakunzi bacu bagira inyota batubura tugihari Imana ikidushoboje gukora cyo gituma Samantha turiko turayikora vuba ku buryo umupfakazi izohera nayo ice yinjiramo ariko urumwagiye muraduhenda umupfakazi yahagaze mwinjizamo mubanyi rahagarara mugarukana umupfakazi sivyo kandi mugire mwinjizemo Samantha yere mugarukana umupfakazi niba idusaba gose hama Imana ikavyemera tuzegarukana ntabwo ari twe twiyobora ni umwuka wera umwemu yera ni watuyobora ati koriki unaenda wapi reka kuvanga dosi okay unaenda sawa unaenda kunyumba kwangu sawa okay nako ndavuga ati uvuze ngo n'umwuka wera urerekwa Fanny jewe kwerekwa ni kugira iki kwerekwa kubona ibintu byabaye canke bigiye kuzoba naho ntoba nerekwa muri ubwo buryo oya ntabesha ngo ndi mpamvu yera kiriya gihe umupfakazi twari twayihagaze kubera naho twari tukironka kontra yo kuri RTNP
kandi RTNB badusaba igikorwa gishasha cyo turabanza tugira umubanyi hama umubanyi iheze cyo turavuga ati reka tubandanye rero saison nshasha y'umupfakazi rero ubuyi kuri Samantha oya ega nta film ihera filme ntihera ni nk'ubuzima tubayemo ntibuhera keretse dupfuye kandi upfuye burabandanya kuba abandi bakomeza babaho rero tubona aho garuka umubanyi akagaruka umupfakazi akagaruka urugendo akagaruka kandi byose n'amahoro umupfakazi ugeze kuri season ya 6 episode ya 4 season imwe igera episode 12 twebwe simo abarundi bahimba n'ingoga abarundi bararambirwa abarundi sinzi yuko ari kubera ko batamenyera kubera ko urazi ko n'ibintu by'amasera bitanguye vuba rero hari ukunda abarundi urumva ugumye kwa vya bindi nyene bibaza ngo ufise ide imwe ufise cyumviro kimwe nta bindi bintu washobora rero niyo mpamvu umuntu abona ati reka nze ndahindura kugira ngo ntibavuge ngo nafatiye ku kintu kimwe kuko kimwe ngo nico mfise kubisanzwe nivyo ariko haragera igihe rero abarundi bacu nyene no bimeze haragera igihe babona umenga babibona nk'ukundi kuntu ubwo si kwandika kuba kwabaye kuko cyane ibyohora kuba kwabaye nivyo baho kubera ko sinovuga ngo barayimbye umupfakazi oya no bahimbye kubera iyo baba bihimba ntibabigira amavyo cyo kimwe cyangwa aruta ya mbere oya sikuyimba ariko umuntu kuvuga ati reka ndabahindure rero muve ku muceri muje ku spaghetti cyangwa muve ku bijumba muje ku myumbati gushanja ni bon ego on sait jamais mais sinzi ubu nyene ntacyo nabivuga ko sindabizi Samantha ni serie iryoshe cyane kandi nibaze ko nawe itazohera vuba izoba ndende cyane ako Paul mama turacari kuri saison ya mbere nga tugeze mu ma episode ya kure rero uko bazayikunda niko tuzobandanya tubaha bayanze tuzohindura izina tubaha ivyumviro byo muri Samantha nyene ego ibyo birabaho ukabona serie batangwa kuvuga ngo yae ngo iki kubera izina wagumije rimwe ariko urashobora kubahindurira izina buryo ugashyiramo ivyumviro vya yindi nyene ya birabaho kubera ko se urumva ni urukurikirane rw'ibintu byinshi kandi mu Burundi urabizi ntiwobaho ukora akazi ka filime gusa urumva hari igihe umukinyi afatirwa cyangwa akajya kurondera ubuzima hanze cyangwa akajya ku uruguru cyangwa akagira iki urumva aba birasaba ko umukinyi avuyemwo na sehe bipfuye agiye kurondera ubuzima kandi no muri filime nta buzima baburiye kagufyina nta buzima buhari nyene wovuga ngo nkore filime gusa ngo ce nicara ibibaho okay Fanny uretse kuba akina filime uretse kuba ari mu brand ambassador wa Kandota ndanamamaza Mega Custom Center nkacangira ko ndababwira abakunzi ba BUJA Today n'abakunzi banje bijukire gukorana na Mega Custom Center kuko ni societe yorohereza umuntu hari nk'ubuje ndiyicariye ngaha nkeneye kugura nk'ikintu cyangwa nkeneye nko kuhava nja kwa muganga ndaba telefona gusa nkababwira ati mufatire nimero ana amapfa ngenda kwa muganga cyangwa ubwira ati sambe ndakeneye imodoka mu ndondera imodoka imezuku baca bayirondera nicaye ahanye urumva cyangwa ubwira nkeneye hotel mu ndondera hotel nziza mapfa ndayijamo ryari ni nkako kaye
nyene ninjya nuko nyene ibintu byose ubuzima bwaroroshe kumwe na Mega Custom Center umukiriya tumusangiwe. Yaracari intambamyi gato kubera nyine ico kintu vuze ko barundi tutarijukira internet ariko uko biri kose bizoza na limitere tuyishimire nawe nyene connection kimera nabi ariko kubona yagize ikintu cyo kugira amamega ya hamwe na hamwe atavyo kuvuga ngo none ngo filme natwe muzoyidishira kuri Facebook ryari ubu ni direct ubu ni direct na Facebook WhatsApp rebagize byari ivyo ubu ni direct ufise amamega uraja kuri YouTube ntavyo ngo kame kuri Facebook ariko nyene mu Burundi turacakenya amafaranga natuko ariko bakunzi bacu mwigore nyene mudushikike mu bwo buryo naho agizimvya amamega muyagure abafise menshi mugure abandi kugira ngo ibikorwa byacu kuri YouTube bitere imbere. Babantu muduteresherejira amafilme yacu muyakura kuri YouTube mukashira kuri Facebook iyo ngeso muyireke ubu mamega wose ni aho aje icyo mbona mu minsi iri imbere natwe tuzoca dukoresha Instagram cyane nk'abandi. Mega Custom Center umva birasaba nyene yuko uba ukunda gukoresha nyene internet ariko na nimero ya telefone byo birorosho ravugana nabo. Barashaka kukurangira restaurant ubironka mu kukurazi uko nk'ibijumbo bita iyo restaurant irashobora kuba ikora ibintu byo kubishikana muhira byo misoko ura telefone babaze ico nzi ko ikintu cyose ukeneye muri Mega Custom mutashobora kukibura waba uri mu gihugu hagati yaba uri hanze y'igihugu byose bigenda neza. Tishaka kujya icyakindi bacita ikizinu ibizinu we tata tokeneye originale byo mu misozi biracabaho zo bingemurira navyo narinzi nivyo sawa birimwo vitamine nyinshi. Oya ndayafise reka telefona kuri izi nimero simoza ze kuzandika ngaho kugira ngo abantu bakeneye service zo muri Mega Custom badutelefone none nitwiko turamamaza kandi rero nta nayandi mazi harati atari kandi wota umushiye ko na nimero za kandi wota baze baranwa amazi ya kandi wota nakazi usijari Simon sikukunda amahera okay nakazi sha no gukora ivyunguka oya nakaniga zinkora gutekana ivyo kwamamaza ni film vyavuye muri filime ko nabwo voilà urumva nico gituma rero mbwira abantu bavuga ngo sinokina filime batampemvye amafaranga nuko cyangwa kiniki raba kwanza platform ngo mbukinireko hari gihe iyo platform abari igomba kwamamaze ababosi bakakumenya bakaguha ubwo buzibundi nanje abantu nararonka bige bindi namamaze cyangwa ivyo nyene simba nkibandanya sim none no yakura hey magazine ni yahomvye kugira barinda abantu bamenye none nafashe magazine yose irahomba ndayishira muri filme kugira amenyekane maze kumenyekana rero urumva yari yahombye nta soni urasara yari yahombeshije niyahombeshije kugira nyine nje ku ma platform menyekane ivyo nyine nibihombesha umuntu kurya nibihombesha umuntu ariko urumva kubaka izina birasaba yuko uba witanze ivyo ukagira ivyo homba nico gituma unusi umuntu akubwira ati
ingo muri filme ukuntu ako bikore neza nk'uriko nawe ara kugira wimenyekanishe uronka ukuntu abantu bakumenya bamenye ivyo ushoboye gukora uronka aba boss bagushigikira. Abakinyi mukinana baje gukina baje kumenyekana baje bazokwamamaze baje bakorera amafaranga baje umwese afise indoto yiwe n'imbono yiwe sishobora kumenya bose hariho n'abavuga ati reka nkine kugira mboneke kuri televiziyo tu nunda voilà nico gituma navuga ati umwese afise imbono yiwe aramufise ujyanye akeneye inoti akeneye amafaranga babone ko ashoboye ya nivyo ya bamwe kubera ko ntabwo bose ari abaprofessionnel kandi ntabwo bose basanzwe bavuga ati ndi mu mwako kazi ko gukina film ega rero umuntu aza gukina film asanzwe afite ibindi bintu byinshi agira asanzwe ibindi bintu byinshi akora ku buryo utavuga ati reka dusinyane contract kuko nivyo ukunda bari biri bashaka kubwira umuntu ni gukina uzotera imbere uzomenyekana jewe byo navyo mbwira umuntu navyo mbwira uko ashoboye kose amagerageza amahirwe yiwe none simo none benshi bakoze kandi cyane muga bitakunze ariko ikintu cyose iyo ugikora gikore ugikorane n'umutima wawe n'umwete wawe wose kandi unagisengera amugerageze amahirwe kumbura arige usanga ari Imana iba yarakwandikiriye umugisha wawe sindiyebura ko ico kitarakunda ariko ndashaka nyene gukora ibintu nyene biri ane mubyo muri professionnel ndashaka kuba international mve ndeke kuba locale uretse no sindana ba locale nyene gose kubera abantu benshi batanze urabizi ariko ndakeneye gukora ibikorwa bigira kure ku buryo isi yose izobimenye Imana niya namba ibikunze ndavyipfuza sindihebura ngo navyo nzokora ariko ndavyipfuza cyane sana ngo FANNY ninde akazi ni kenshi nashobora kumenyekana cyane mu gihugu cyacu ngo abantu bose batumenye kandi je nanje ndotongene ariko isi yose imenya namba filme bajya bakinye filme ya Yesu twese twarabamenye namba bajya bakinye Titanic abantu benshi barabamenye n'izindi filme zigenda zisohoka rero natwe turakeneye yuko tuzoba muri abo bantu Imana igirira amahirwe nkayo ubutumwa bwacu bukavuga ku isi yose ndambwira ko haje hari umuntu wabibwira ati biragoye akaca yumva umenga ni jalousie ntushaka ko akora abamuga ati karibu vrema ko haje abantu biravana n'uwariwe hari umuntu ushobora kuronka akaryo ukamubwira ati bimeze uku nyine ataca umuhishije n'undi muntu umubwira ibyo kumubesha kubera ko ubona yuko wava umubwira bakibaza ati ntushaka hariyo agashoti movie twakoze mu minsi heze nyene agashoti movie twakoze mu minsi heze kitwa Kingdom bizeye ko hariho intambwe kazotuma ntera hariho n'indi serie atari ikirundi dushaka gukora rero ndizeye ko izonteza intambwe ntoya pole ndomwendo njo hivyo ewe hivi niko najifunza nani lugha nyingi sana very soon inshallah Kaswahili kapo
Simon nifo ko dukora kandi bizoza ni nkuko ega urashobora no gukora ntavyo kuvuga ngo umuntu yitinye ngo nuko ngo atarurimi rundi azi ngo ikiniki aba Nigeria ntibakina muri birimi by'iwabo ariko bakazidabinga zigashikino abahindi ntibakina mu birimi by'iwabo ariko ino zikadushikira bazidabinze mu gifaransa cyangwa mu congereza na Roki akaca duciriramo ivyo byose twavyumva rero ahubwo byiza no gukora igikorwa ciza ukurikije amanome neza urumva hama ukakoresha uburyo bwa dubbing kikagenda hano hose kwisi hose navyo vuga ngo nta rurimi ko mwavuga ngo filime neza bati ngo nzabize atize ngo twese tu na ururimi rwose ukinamo Imana yashatse guhezagira tu agira kabiri wa mbere ubugira kabiri ahubwo 2021 na 2022 ariko muri cyo bikorwa byose burya cyagikuba cyaba international cyavuye ahubwo kiriya gihe hariho ibintu ntari bwamenye aro kuzi nabwo amenye kuntu buzuza dossier kugira ngo ushobore kuka filme yawe hanze ntavyo narinzi urumva ariko ubu nzonanirwa na stay ego zirahari zibiri dossier yarananiye gukora dossier yarananiye gukora nico kibazo nagize gusa ariko ubu ebana ni FANNY LAVINE akuze kuvuga kuri ndavyakira bisanzwe ndavyakira nk'ibisanzwe nyene hama nabindi nkanisengera ubwa mbere vyarambabaza nkanagwara kweri ariko ubu ndavyakira nyine nk'ayandi makuru yose numva bisanzwe kuko nasanze nta muntu numwe ariko arakora canke reka ndagashiye ko kantu naho ntariwe nta muntu umustar abafite abantu 100 ibihumbi bingahe bamukurikirana abura abantu bamuvuga neza na nabi kuko nkuko Burundi babivuze ngo hari abantu ha muntu runtu urumva rero ufite abantu ibihumbi birenga 50 bagukurikirana nashobora kuburamwe abantu bakuvuga neza na nabi rero ivyo ngomba kuvyakira uko nyene ikihari gusa jewe nkisuzuma jewe n'umutima wanje nkongera nkasenga Imana yo yashyize mwa bino bintu ngo ntacake kugerageje tari cyo kwihanganira nabi Imana yashyize mwa ibintu kugira ngo ndageragezwa nibi nuko yaribona ko umutima wanje bishoboye kuvyihanganira rero iyo numvise bigiye kundenga ndavuga Imana nshobotse inyenyeri rikiraka inyenyeri bikiraka hari ibindi inyenyeri bikiraka eragita kiraka n'abantu babibona ngo bayikomanteko noneho hari inyenyeri ubona sinzi ko ari inzigo cyo gushaka kunzimya kuko sinzi mwese icyo bikorera ariko igikuru nuko nta mwana w'umuntu afise ku ijambo rya nyuma nta mwana w'umuntu numwe afise ku ijambo rya nyuma ni genzi icyo twavuganye n'Imana ni genzi aho Imana yankuye naho ingejeje ni genzi yo reka simvuga ibidakenewe nani nabikubwiye ati hari gihe nyene wumva ibintu bakuvuze nawe ukaja uruhande rwo ukimvira ati mbega je n'umutima wanje tubanye gute bimeze gute nambara akantu n'akagakosa teka ndagakosore kuko nawe hari gihe uba ufite udukosa urumva ubonye ayo rivyo bakubesha ukavuga ati bizogeye nta mvura idahita jewe nabivuze simu jewe narabivuze ni LIBERT yabivuze oya
uzosubire ukumviza kiyagano namba kigarumiritse cyo navyo ningeze mvuga wari wihenze ndakubabariye ya umupfakazi series sezo ya 6 episode ya 4 yasohotse uyu munsi shobora kuba twabikoze kera okay reka turindire muri finale turebe ko Libert atazoba arimo cyangwa nanje ntazoba ndimo kandi finale ashaka yarakozwe cyangwa igakorwa ahubwo kuko yigiriye rero atari yo mpamvu y'umusore oya siyo mpamvu igihe yari abanyeshuri bo muri akademi simo ivyo film murabizi sawa ivyo film murabizi sivyo nk'ubu turiko turategura casting wo ukaba atahantu tubona hafitingana nawe ukumeza none wocuba oblige kuja ngo kugira uboneke ngo nukuri muri iyo groupe cyangwa iki ahubwo dukurikize nyine uburyo tubona ibintu bijya kumera neza ariko ugiye kuraba muri rya behind the smile ze kuraba mu banditsi mu baki ndimwo meme na logo ya twafa iriko icyo bituma mubibona ko tukiri kumwe sinaho tiko turakora umupfakazi n'ubundi oya muri Samantha nawe hari ibindi bintu ariko arakora ntagihari ntagihari kandi nkuko naho tworeka gukorana niho bari ntamayuri inzu kubera ko nubwa mbere sinatanguye film ariwo dukorana urumva kandi namba nawe hariho kontra y'igihe kanaka twasiniraniye ico gihe kirahera turatandukana tugakorana n'abandi ntituguma hande waba muvukana ubu nyene muri ko murabana mema muvukana ibaze n'umuvyeyi wawe arakuvyara ukimuka ukagenda mu kindi gisagara ntimubane namburongora mukavana mukagira iki ntibisigura uko mwankaye ariko hari igihe oya yenshatse gusigurira abantu ntibumve uko umenga Libert tudakoranye byo bari ibintu bya danje mama wanje mugere ntawe mbona kandi ndamufise kandi ndamukunda kandi arankunda sivyo ariko nitiko turakora na film hama abatugombe dukorana ubu nabo barabazi ukuntu bakazi abo twaba tugombe dukorane bandi aba bazi ukuntu biyemera ahubwo bivana n'ukuntu abantu baba baravyishizemo barishizemo kumengana n'ibindi bintu bya bihari bitarakazi okay tuba turi mu kazi ako kazi nako karahera hagakokwa kandi kazi donc ubuzima buraca bugacana yandi nshekiri nakubarira ati ahari abantu hamuntu hari igihe tutaba dufise ugutahura kumwe ugasanga turatandukanye cyangwa se n'ugutahura kumwe ugasanga umwe aragiye kwindi level akumva keneye gukorana n'abandi cyangwa undi akumva ararambiwe arakeneye kubavamo akavamo ibintu byinshi bituma abantu batandukana urabizi nta muntu murahe bana none ntibisa n'iki cyane ya we need money kweli yo kandi ndashonje simo okay mu kurangiza ikiganiro rero muri BUJA today turangize ndashonje
vuba cyane umupfakazi gihera bazoca babona Samantha ariko coming soon barayibonye coming soon kandi iraryoshe ego rero vuba bazoyibona ego cyane ariko imbere ya Samantha hariho n'iyindi nyene tuzobahereza oya kuri YouTube ni kubera ko ntashobora kuhareba kubera hari abakunzi banje hari abatumye mba uwo ndiwe urumva bose nibo babiravye bakabipartage batuma mba FANNY LAVINE batuma nayo masoko yandi ndondera ndayabona rese ishobora kubaheba naho noronka nayo masoko yandi nzoja nayo hamangarukane YouTube kuko sinshobora kubaheba abantu banje nzobarisha mu nyuma ngaruke YouTube ndabagarukanire uzoshobora kwihanganira uburyo bazaba bariko bararonka hariya azorindira igihe kigeze YouTube nawe ndamuzanire singa kujya kwa bahava mu Rwanda barishira kuri abahama haheze igihe kanaka bakayizana YouTube umva nuko biri kubera nyene kugira turonka ayo gusumira abana ahubwo basenge nyene bikunde ego obede ahubwo ndanayishimira cyane je naragiyeyo je ndajayo muri obede ibikoko vyanje byose biranditseyo naravuga pase kwijya y'umubanyi raziye hari abandi bantu bakinakira umubanyi ni wo muryango nkisohora umubanyi ari ukuntu baciye bibaze ko nabandi batwaye ibintu byabo nyene birabi ibintu bitameze neza ukuntu ariko kubera ko je nari nsanzwe ibikoko byanje byanditse muri OBDA fisi nyene urupapuro vyemeza cyaciye bigarukira hafi ndanayishimira cyane nkebura n'abandi bantu bose kuja kwandikisha ibikoko byo muri OBDA kuko ni kwagusa none yahabuze ikivre ibisi y'amajana 8 kaca wandikisha for free ibikorwa byawe bikaba bisekirije ariko rero hariho n'ibindi bintu nabo batarashobora kugira ariko bizotse ibuke ariko urumva uko nako kantu k'akamaro kandi twego ba artiste tutitaho we abantu hari narayandikishije nayo kugira no gufungwa nayo gufungwa hasi ndabizi se ushobora gusanga bati sindi ko ntabirebire no bivuga ko nyene gusa naravuze ati Imana ishimwe ko nari narayandikishije si sawa Tusha bisigura rero uko LIBERT yoba yari yaratubishije gukorana na ABEL uwo muntu yanditse uko urumva nivyo yoba yarashatse gusigura cyangurana n'umuntu wese agize duhuje imbono y'ivyo dushaka gukora apana ngo gukorana n'umuntu kubera ari umuntu nde usafani larigoye mu dusaka wogira gute none wogira gute urabireka uratanga umuco cyangwa ugakorera mu umuco waho ukeneye umuco wawe
Okay, umuco uhari Libert turacakorana, umuco uhari si kuvuga ngo Abel twakorana kubera ko Libert twaba dutandukanye. Jewe nkorana n'umuntu wese yaba ari umusuperstar Imana kanshobora kumwegera bigakunda, yaba ugitangura bose turakorana. Sinkorana n'umuntu ngo ni kubera icari cyangwa kidufa kumvikana gusa, kandi nkabona ico gikorwa ari ciza kizotugirira akamaro. Nafanya tukazi cyane, I need money, nta kindi kintu nkeneye muri ibi bintu, nkeneye amafaranga mbeho. Rero sino cyamvuga ngo kugira ngo dukorana ngo kubera naka, ngo ugende twakorana kubera naka, wapi je ubwo bifu bw'uburofa ntabwo ngira. Yo waravuze akantu keza, abifuza guterera muri twafa baterere prima, muterere nyene, mudutere ingufu nyene, mudushigikire dukore, ababosi muduhe ubuzi dukore. Hano n'abantu nyene usanga nyene bafise amafilme y'ubuzima bw'aba Okay, Simon aze kudekura abandi. Nuraski kubabwira ko yanebeje. Okay guys, murabizi ko tubakunda kandi turabakunda cyane. Ikiganiro cyaciye gihera, twaciye dusonza. Murabizi nitwa Nuraski ntera wa gatandatu. Solution man ndabakunda cyane, ariko kandi umujama ndamukunda sana. Thank you.